inshuti yanje wari ubizi yuko Natasha ariwe muririmbyi wa mbere mu Burundi apostinga cyane ibintu vya 1xbet. Nimba ubizi yuko wewe ari mushasha, ndagusabe ugire subscribe, winjire mu muryango wa Ndimu wironkere amakuru menshi. Ndagusabe wugure iyo kengeri, ninashira ku kiganiro uzobe uri muntu wa mbere wironkera update zigezweho. Ubusesanguzi bwanje bw'uno munsi nshuti yanje ndabushimikira ndabutwara kwa Natasha Lanamba. Niwe muririmbyi wa mbere, uvyumve neza nshuti yanje, mu gihugu cy'u Burundi yama apostinga 1xbet. Sinabi ni vyiza, ariko tugaruke gatoya nka entertainment, tugaruke gatoya mu busesanguzi, tugaruke gatoya muri Buja Flavor. Uno munsi ugiye kuraba abaririmbyi bo mu Burundi benshi barapostinga 1xbet, ariko ni Natasha Lanamba Labamba aza kwisonga, aza kuwa uwa mbere mu gupostinga code promo tous les jours. Nshuti zanje twibaze gatoya, none uno munsi ko Natasha yayihaye ihangiro ryo kwama avuga 1xbet ni company komeye gose kwisi, sivyo? Ariko tugende East Africa, tugende muri kano karere, n'abaririmbyi bangahe ubona bapostinga sana 1xbet? Uno munsi uno muririmbyi wacu Natasha Lanamba la boss Marikia wo kuri stage, nta noti abuze, nta mafaranga abuze. Uno munsi twese turazi yuko umugabo wiwe niwe nyene Hotel Club du Lac Tanganyika. Muhora mubona kangahe apostinga Hotel Club du Lac Tanganyika? Je nkaje nibaza nk'umusesangozi wa Buja Flavor, ni kubera iki Natasha? Ni kubera iki wewe wama wapostinze every day every time 1xbet? Ni levre baraguha ama pourcentage, ariko nshuti zanje ntubona mu Burundi ko dufise ama company? Hoho Natasha urafise inoti, ni kubera iki utoshobora gukora company yawe ugapromotinga company yawe? Mu Kirundi baca umugani bati bati gute? Udasiga umwana asiga umugani. Muravyibuka nshuti zanje? Ndakwibutse Natasha yarigeze gukora application yari ifise ibintu vyiwe, yahereye he? Ariko uno munsi tukamubona every time aguma avuga 1xbet. Kora imigambi, kora ivyiwawe, upostinge gwawe, abantu wofuma basi ugakora na bisi, ukagura bisi kitwa Natasha, abantu bakamenya ati kuririye bisi ya Natasha. Canke ukafuma basi ukora shop yitwa Natasha, uguma upiblia iyo shop yawe. Ariko 1xbet levre iraguha. Ariko Natasha nukuri, je nk'umusesanguzi wa Buja Flavor Mr. Ndimu, je birantangaza sana kubona every time every day uguma uvuga code promo, amahera sayubuze, inoti siyubuze, ariko kugumiza 1xbet. Fuma basi uvuga Club du Lac Tanganyika, uvuga ibintu by'iwacu mu Burundi. Siriko dayanga 1xbet abantu b'Imana? No, nanje mpora ndayikina. Ariko none basatbi ba Big Fizzo bande bobo nta makode promo bafise, badiwani barazifise, ariko ni wewe Natasha uri wa mbere every time koresha code promo. None zijya pourcentage baguha, zijya pourcentage za baguha, ko tuzi ko amafaranga uyafise. Nukuri jewe nka Ndimu nobona akoze ikintu bwite ciwiwe akamagi promotinga bizogenda neza. Aho jenzo vyakira fresh kabisa. Yesa yari busesanguzi, ariko nshuti yanje nawe kunda kumva busesanguzi bwanje wibaza ni kubera iki Natasha ku munsi kundwi niwe wa mbere aposting ibintu 1xbet? We wibaza ni kubera iki? Nyandikira muri commentaire, nanje ndaguha j'aime
kandi ndakwishura commentaire yawe nshuti yanje. Twandike rero muri commentaire twagiye yari ubusesanguzi bwa Sules Ndimo, Mr Ndimo umukabuzi umusesanguzi wa Buja Flava. Nimba uri mushasha gira subscribe, ugire like, ugire commentaire, wugurure akuga kengeri kugira ube umuntu wa mbere wironkere ubusesanguzi bwa Buja Flava. Yo what up? Twende hari kinde kiganiro kiraje kwa kwanya.